ndabaramukije mwese ndi Nathalie Nyamoya nkaba ndi kumwe na Olivier Hakizimana niba kwe dufise n'ukuri kwa matiko turaganira namwe kuvyerekeye ibiganiro vy'amatemperament n'ibindi n'umusubiza kubandanya kuri ico cigwa c'amatemperament twaratanguye sehe nshasha yo kuvuga ivy'amatemperament hamwe n'Imana inyifato zacu dufise ingene tumeze bijanye n'imigenderanire yacu n'Imana donc uno turaza kubandanya kuvuga kuvyerekeye umuntu afise temperament y'abakolerique hamwe n'Imana ingene abona Imana ingene Imana imugendera peut-être ingene Imana imuchallenginga ingene Imana ishobora kumuhindura mu buryo canke ubundi rero nongeye gusubira gushimira abantu bose baturungikira ama message hari uwandungikiye message arambwira ati nukuri ndatahuye ubu igituma hari ibintu byinshi byasa nk'ibyapfuye mu buzima bwacu kuko umuntu afise temperament y'abakolerique ati rero ndaruhutse kuko nagumva umenga ndashaburiye Imana mbega mara ko ibintu namenga ndahagurukiye birapfa kandi abona ko afise impano rero Imana imuhezagire cyane kuri umuntu pardon yashingiye intahe nizere ko abantu bose iyo bari cyane ubibaza ko afise temperament y'abakolerique umenga isa nk'iyigoye yumve ko yakiriwe n'Imana ndasubiye kwibutsa umuntu wese ko nta temperament n'imwe itari umwe n'Imana ariko temperament zose zitezwa kuca muri mu gihe zica bugufi imbere y'Imana zezwa n'Imana ziba purifiye n'Imana kugira twese tube ari image parfaite de Christ rero Imana bahezagire ngenda bahereze Olivier Hakizimana Imana ishimwe cyane nanje rongeye kubaramutsa kandi n'umunezero mwinshi ntangere wo gusangira namwe ijambo ry'Imana ibi byago tubazemwo imisi na Nathalie n'ukuri sinimo babagira natwe biriko biraduhindura hari abantu benshi badufandikira bakadushingira intahe bakadushimira hari abantu batandukanye twabonye hirya no hino mu isi batwandikira hari nabo tutibaza yuko baba barazironse ariko ugasanga mu nyuma bakandikiye n'ukuri n'ibintu biduhimbara kandi biduhezagira cyane Imana ihabwe icubahiro tugomba rero kubandanya kuri cha cigwa twarimwo twaravuganye ku byerekeranye n'amatemperament tugerageza amakombinezo hagati y'amatemperament atandukanye mu nyuma turashikaho tuvuga ku matemperament mu gihe abantu babiri basangiye temperament nk'akarero umusange n'umusange umukolerique n'umukolerique mu gihe bubatse mbega bigenda gute hama mu nyuma tusa n'abagira conclusion générale une synthèse ariko hari ibibazo vyagiye biratubazwa cyane twabajijwe n'abantu batandukanye kuvyerekana n'ivyo vy'amatemperament umuntu umwe aratubaza kwanza sumwe ati mbega mu vyerekeranye n'imigenderanire hamwe n'Imana mbega iyo temperament igira ikibanza kihe mbega bigenda gute rero mu kuvyiyumvira mu kubivugana ko na Nathalie mu kurondera mu ijambo ry'Imana hari ibintu bitandukanye twagiye turubura twagiye turabona nizere kandi yuko namwe bizobandanya bibafasha twariko turavuga rero paraporo y'umukolerique turiko turavuga ivyerekeranye novuga na temperament yiwe hama twagomba gusa n'abamuhereza ko bariko baravuga ku vyerekeranye n'imigenderanire agirana n'Imana canke urugendo rwiwe relation yiwe n'Imana mbega igenda gute turashimira Imana deja yuko mareksho tumaze kuronka kuri zinyigisho twatanze ejo turabona yuko hari abantu menga biriko birafasha biriko birugurura amaso harabo vyuguruye amaso ku migenderanire paraporo y'Imana bambe paraporo y'ikibano y'abantu ariko rero ubunye bisa n'ibiriko birabafasha kuvyerekeranye n'imigenderanire hamwe n'Imana kuko mwibuke yuko burya Nathalie yarakivuze yaragisubiyemo akatari gake aravuga yuko ingorane burya umuntu ntuyigiranira n'umuntu utabanje kwigirana n'Imana nukuvuga rero burya iyo hagati yawe n'Imana n'ukuri bimeze neza burya peu importe abaguhagurukira bose peu importe ibintu vyose umenga biratsitamye nukuri iyo uri branche uri connecte bimeze neza n'Imana Imana ikuzuza amahoro ico kintu namwe ndakivugana na Nathalie la fois passée ndiko ndavuga ni imisi yose iyo mfitaniye ikibazo nawe cyangwa iyo mfitaniye ikibazo n'umwana numva yashuhije iyo mfitaniye ikibazo n'akazi aho mbaye cyangwa umuntu kanaka uri we wese byama bintangaza uburyo Imana umenga nijigarukira umenga nije yereka nkaho umenga nijirikira kosora rimwe na rimwe hari igihe byahora bimfrustra nkavuga nti none Imana
nzi kugira ngo ufate ujya muntu umunyiganyize aba ari wowe wihindura none ugarukiye jewe nijye utangiye kubwira ibyo nkwiriye guhindura ibyo nakunda kubwira Natali cyangwa dukunda gucokozana tukavuga tuti imana yarayikunkuye kosha urumva rero icyo ariko turavuga ku mukorerike twarabonye yuko kimwe mu kintu atinya iki tugisubiremo aratinya guperida kontorora sibyo umukorerike ubwoba bwiwe n'icyo akora cyose agikora ku buryo yuko atazokwigera aperida kontorora iyo apereze kontorore amera nk'igikoko cyo mu ishyamba rero ikintu nabonye uburyo imana idukiza indwara dufise nigeze kubibona mu kiganiro kimwe numva imana iranyuguruye amaso paraporo y'ingene inakora mu buzima bwacu yari umugabo yatinya imbeba yaratinya cyane imbeba hama umunsi umwe bamujyana ahantu nk'uko egisipurora ahantu hashasha bamushyira ahantu yategereza guca mu kintu cy'igitiyo kinini ariko aragicamwo baca barungika imbeba nyinshi urumva ntiyashobora kwiruka ntiyashobora guhaguruka ntiyashobora yategerezwa guporogresa akabandanya beneda yarakomye induru yaraboroze yararize yaragwanye yarateye imigere yarateye gushika igihe ijwi risa n'iricitse rirasarara hamwe arira ijwi ntirisohoke arahagarika kurira izo mbeba ziri ku mutwe ziri ku maboko ziri ku mugongo mu mwanya muto ise rendu konte ko zitamwishe urazi ikintu cyantangaje uwo muntu ngo yari yaragiye ku bapsikologe yari yaragiye ahantu hatandukanye ikintu cyantangaje ni uko yasohotse muri iyo twiyo afise imbeba mu maboko urumva atabwoba hama uwo muntu yamujyanyeyo aca aramubwira ati burya ikintu cya mbere kibohora gifasha umuntu ni ukwafronta ses peurs ses propres peurs donc kenshi rero imana natwe idushyira muri situation aho iduha gufeza face à nos propres peurs donc ku buryo uvuga uti erega ndatahuye bwa bundi bya bintu ntibyampitanye bya bintu ntibyanyishe nama nibaza ni kubera iki bibiri yitubwira turi ko turasoma igitabo cya daniyeli baratubwira mwibuke n'igitabo cya daniyeli ariko mu bantu bazi kumvira itegeko ry'umwami bakabashyira mu itanura ry'umuriro bavuga abasore batatu daniyeli ntiyarimo ikibazo nkaba nibaza none daniyeli yariye none daniyeli yabaye muri komporomi we yarabyumviye none yarumviye itegeko ry'umwami none we ko atafashe numva umenga imana inyuguruye amaso iriko iranyereka umwe wese hari aho imana yamugeneye guhura nawe umwe wese hari aho imana yageneye kumuhuza na ses propres peurs kugira ngo imubohore imuderivre kandi mwibuke igihe kindi umwami yatanga irindi tegeko ry'uko udasenga iyindi mana mwibuke yuko Shadarake na Meshake na Abedenego ntaho batuvuga uwatabwe mu itanura ry'umuriro yarindi yari daniyeli donc urumva aho Shadarake Meshake na Abedenego batashitse daniyeli yarahabaye aho nawe atashitse abandi barahabaye bisigura ubwoba bwawe si bwo bwoba bwanje rero ubwo bwoba bwabo bakorerike batinya guperida kontorore imana yabibashira muri situation aho bayiperida ku buryo bavuga bati none ibi bintu ni biki imana igomba kugushitana mwene data uri kuranyumva aho ikwereka ngo umve guperida kontorore ntibikwica icyo nacyo nicyo kizokubohora kiguhe kuba umuntu yidegemza ni ukuri icyo kintu uvuze kiri très intéressant kuko uko biri kose umuntu wese yaba abakorerike yaba abandi bose yaba ikintu cyose waba waraciye mu buzima utakiravye wirabe mu kiyo ngo wemere ko iyo ngorane yagushikiye ntushobora guca bugufi rero udaciye bugufi uba ushaka kurwana naco rero muri iyo ntambara ikomeye y'umukorerike abona ko amahoro yiwe kujya umuflegmatike avuga abona ko amahoro ari yuko abantu bamuhaye amahoro yuko abantu bameze neza nawe amahoro yiwe ahagaze yuko
abona ko byose ariko arabikora nk'uko ujya nanjye abimetiriza nk'uko nanjye en tant que mélancolique numva ko ibintu biri structure bipanze biri organize birimo amategeko ndavyumva cyane cyane mu mutwe ndavyumva nkabimira nkabijyana neza numva ko ndonza amahoro umukorerike araho rero igihe cyose imana iduha ingabire izidushyiramo pour sa gloire hama rero imbere y'uko malheureusement kubera abantu bacumuye twama tubikoresha bijanye n'ingene isi yatwigishije rero mumenye ko isi ishira hejuru abantu bafise ingabire rero lekorehike bafise ingabire cyane bace banazihagarara ko imana kugira ku deliver de toi-même igucisha mu ntambara zituma wiga kurekura naho iyo ngabire uyifise naravuze ubuheruka yuko Paulo yarafise ingabire zidasanzwe nico gituma ya persécuter l'église akirwa inyuma y'abantu imana imaze kumugendera iramuhindura iramutransforma arugura amashengero menshi cyane muri gihe ciwe amakete yose yanditse muri Galatiya mu Banyefeso he byose yari amayigize yari yaratanguje mugabo yatanguye kwandika neza amaze kuja gutagwa mu mvuto bisigura yuko ushobora kuba encore plus productif uri mu minwe y'Imana naho bijanye n'ubwenge bwawe umenga ntacurukura produisa rero nibaza ko ari le grand challenge y'umukorehike aho yiga kurekura byongeye ikindi naco yanka nuko umundi muntu amuja hejuru c'est-à-dire aranka l'autorité rero uwo muntu ico yankira autorité nuko yibaza ko vyose biri mu mahoro abibona iyo biriko biraje nta muntu numwe kwisi adafise utegerezwa kumutegeka atari imana yo mwijuru bisigura rero ko iyo problème imana izomufasha imuzanira n'abantu même bari plus faible kuko yo kwemera basi ubuze ubwenge ubona ko ashobora kuba afise izindi ngabire zimurusha me ntakabone wundi muntu adafise la même panache adafise adashwashwanutse nkawe atametrize ibintu nkawe rero uri no mu phlegmatique uri mu chef wiwe ça doit être dramatique kuko aguma guhora yuko atacurukura akora rero yamara challenge y'umuntu nk'uyu imana imwereka yu ikamuhereza abantu nk'abo bamwenerva dans la chair bamubabaza mu mubiri bamuterisha muri kamere yumva ati uyu muntu numva no muterura nkamubwira ibyo ategezo gukora imana ati mureke mukurikire mwumvire kubera kumviriza ico imana yateguye suivre ce que Dieu a mis c'est faire confiance à Dieu c'est une marque de foi nibaza ko mu bantu bashobora kugogwa cyane gatoya ndibaza tuko turanaliza abantu bagire bogire nk'amagoga yo kwizera bataraba bien connecté n'Imana n'abantu korehike kuko n'abantu bari dans l'action kandi byose babikora ntushobora gukora byose ngo Imana ikora biragoye kureka Imana gukora ibikorwa washatse gukora byose kuri icyo kintu napuye ku gato y'ikuco natali avuze ingorane kenshi umukorehike azogira kuko safe parti y'ubwoba bwiwe aratinya gutakaza novuga maîtrise kumetriza ikintu kugikontrola hama ikindi naco ikintu atinya nuko hari umuntu amukontrola nuko hari umuntu amumetriza icyo kintu kiramugwaza nicyo gituma usanga kenshi abakorehike n'abasanga barakunda kugira problème avec l'autorité peu importe iyo ari yose yaba yayindi twita spirituelle yaba iri y'igihugu yaba iyo mu kazi natali rero kuri icyo ariko aravuga hari igihe kenshi usanga utwagwa n'abantu ubona kurusha ibintu kuko mwibuke turavuze mu korehike n'umuntu naturellement umenga ari doté n'ingabire ariko mwibuke ijambo ry'Imana ndakunda iyo uko rivuga ritubwira ngo si kubw'ubushobozi si kubw'inkomezi ariko ni kubw'ampwemu wanje Imana ngo yahisemo ibintu bisuzuguritse nagomba kukubwira peu importe wa mukorehike ingabire ufise nagomba kukubwira ngo odora y'izo ngabire Imana hariyo ubushobozi bwayo n'ubwiza bwayo yahisemwo gukoresha sivyo mwibuke inkoni Mose yahora akoresha mu kuragira iyo nkoni niyo Imana yayifashe nyene irakoresha yugura ikiyaga gitukura umve igihe yari ayifise ariko asebukwe aragira ubusho bwa sebukwe nta gitangaza iyo nkoni yakora mugabe iyo nkoni igihe yayishikiriza Imana ikintu cabaye niki nuko yabaye sanctifié mise à part maze ikoreshwa ivy'agahita n'umukorehike izo ngabire ziwe mu gihe yazishize à la disposition y'Imana ndagomba kukubwira ziraba sanctifié Imana ikazikoresha ivy'agahita hama kuri ico kintu ca autorité Natali yari karavuga
harakunda kuba ikibazo. Nicyo gituma muribuka turi ko turavuga ku mukorerike ni umuntu agaragara nk'umuhobere, na cyane cyane iyo yumva yuko kurusha ibintu, yumva umenga ni umuhobe, yumva arakurandura, ararondera ingana kwimiriya, arakurondera ingana kwereka yuko uri bure, urumva yamagufatira ku kantu wihenze ko acaja no mu tudetaye, donc naho cyangwa akaba muri critique nyinshi. Ariko mwibuke Yesu yaravuze, kuko mwibuke iyo ngabire yo kuridinga yo kuyobora ibarimo naturellement. Ariko mwibuke Yesu yaravuze, umve mu isi abatwara abandi babatwaza umukazo, babayobora ku gitsure n'iterabwoba, ngo ariko ntibikabuko muri mwebwe. Ugomba kuba mukuru muri mwebwe ngo nagire iki, ngo nakorere abandi, abe au service y'abandi. Nagomba kubwira umukorerike ariko aratumva, ko muri umukorerike aravuga ati vuga abandi murandembeje nimuje ku bandi. Oya, turiko tuvuga kuri iyo temperama, tuzoshikira umusange nanje tuzovuga kabisa, tuzovuga umumelankolike twicaranye, tuzovuga umuflegmatike. Donc ariko ku mukorerike hari ahantu Imana igomba kukujyana kuba au service réellement y'abandi, aho ubu wanyuma, aho ureka abandi bakiyexprima, naho bariko bariyexprima ibintu umenga n'amakosa, naho umenga ntibabikora aussi bien que toi, aho nyine Imana niho igomba kuguhamagarira, kuko wibuke aka kantu uzi ukandika ahantu, umve nawe nturashika muri perfection. Imana ikurusha ubwenge, ikurusha byose, ntiyamigucinyiza, ntiyamigushira hasi. Sinzi icyo natariyo kongeraho. Ikintu nashobora kongera ko nuko l'avantage y'Imana nuko itigera ica mu nzira twebwe tuzi. Rero umukorerike ni umuntu très intelligent. Parmi les 4 tempéraments, c'est le tempérament le plus intelligent. Azi ubwenge, afise ingabire muri we zo kubona kure. Bisigura yuko kenshi ucuweza ko washitse. Rero icyo nkundira Imana nuko yamifise izindi nzira. Rero guca bukuvuga ati Imana ndagushimira yuko nta ikintu capfuye, nta ikintu numva kitakoze nkuko vyategezwe gukora, ndafise ukwizera yuko uza kukizamura. Nuguca bugufi kudasanzwe. Rero iyo umukorerike akubwira ati mbega uvyumvira kwiki, uzubibone nk'inzinzi idasanzwe, kubera umuflegmatique azobikubaza, umusanga pa nature azobikubwira, mais umukorerike c'est pas dans sa nature. Rero Imana izomufasha kuja muri dimension aho abona abandi ko bari hejuru, kugira ngo yongere abarerure. Kujya Paul yareruye amashengero menshi atari makeya, yemeye guca mu bintu bitoroshe. Rero n'umuntu sevra ashobora guca mu bintu bitoroshe, non pas contre lui. Hari igihe n'ama circonstances umenga urukore yaca mu gatatu ntiga Mana none ntuzonde kuraje, non iri kuba guperfectiona kugira ikuremwo ivyo waronse mw'isi, izo ngabe ivyo byitwazo canke ubwenge bw'isi na sagesse y'isi, kugira wakire ubwenge bw'Imana. Aho Imana ikwicaza ikakwereka abo bantu bafise des faiblesses, ariko ikabikwereka mu rukundo, ikabikwereka mu mugwaneza, hama ikacena kwicaza ikakwereka ko ishobora kubikora uri kurarorera. Imana yahabwa icubahiro. Nukuri numva nanjye ryohewe. Ikindi nagomba kuvuga kuri ico nuko umukorerike ikintu yama yifuza kimumotiva nukuronka umwidegemvyo, kutadepanda ku muntu n'umwe. Urumva ndazi yuko ni ikintu umuntu wese mu buryo bumwe cyangwa ubundi arondera, ariko kiri tellement accentué ku muntu w'umukorerike, aragomba iyo liberté. Igihe donc abe ahantu atamuntu akorera, aba ahantu atamuntu aha raporo, aba ahantu urumva, donc kumva yuko yidegenze. Mugabo ijambo ry'Imana ratubwira ngo turi umubiri wa Kristo. Nukuvuga peu importe uko ugomba kubaho, Imana yagushize ahantu uzokwama ukenera umuntu, kandi yagushize ahantu hari abantu bazokwama bagukenera. Nuko niko ubuzima bumeze. Rero hari igihe liberté y'umukorerike agomba kumva yuko yo kwitandukanya n'abantu kugira abeho uko agomba, uko avyumva, uko agomba, avuga uko agomba, arefreshisa uko agomba, adefanda amayide y'uko agomba. Ariko hari igihe ahantu Imana ikuzana nk'aho yazanye Pawulo. Reka ndahabasomere
nagomba gusaba natali adusomere mu baroma ikigamira cya 15 umurongo wa mbere Romains 14 verset 1. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi sans discuter des opinions. Donc ijambo ry'Imana arabwira umukorerike ritubwira twese of course ariko ko turi ko tucibikira ku mukorerike yavuga ngo udakomeye mu byizerwa mu mwemere ariko si ukumuhaririza kuvya kekeranya. Umuntu umwe afise ukwizera ko kumurisha byose ariko udakomeye ajya ibirimwa gusa. Urya inyama yoye gukengera utazijya cyangwa utazijya yoye guhinyura uzijya kuko Imana yamwemeye. Donc naho hantu ho gutahura yuko Imana yaremeye umuntu wese uwo muhura wese Imana yaramwemeye nawe ukwiriye kubyemera. Nicyo gituma nagomba kukubwira rero kenshi umukorerike arabahana ngomba kudisikita utuntu twose ariko Bibiliya iravuga kuba patient ku bantu bari faible. Donc kujya nawe Imana itagukofrata ivuga ngo Olivier nawe uri mu mafuti ibinya wihenze chaque fois yamimara amazi no irafise ingene indoprena mu bugura neza. Nico kintu nagomba guherezamwo ndakubwira wowe uri umukorerike umve Imana izokwama ikwibutsa kukeneye abandi peu importe kukeneye iyo liberté ariko izokwama ikwereka kukeneye abandi kandi ikwereke yuko n'abandi bagukeneye. Imana ishimwe cyane. Nzovuga ku yindi side gatoyi muri audio ikurikira tuzayivuga ko kuvyerekeranye na autorité spirituelle niyo migenderanire par rapport y'umukorerike hamwe n'ico kintu ca liberté ku mukorerike ariko kuri côté positif. Imana ibahezagire no kuri bandanye birura ndabibutsa kuraba kuri ya site twabarungikira yabaho podcast hama mwibuke kwiyabonesha kugira uko dushize ko shasha mushobore kuzironka ariko mushobore no kuzipartager n'abandi abo bose kumbure mubwira bishobora gufasha mwarahezagiwe umunsi mwiza bande nabijoro ryiza amen.